ariko nk'uko waririmbye ngo ndabona ngo mutambarukirwe ngo umeze fresh umukunzi wawe mubone ko udacanganikiwe. Ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ntuze ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ubu mbona byose vise Holy Ghost vise ijambo mu kibanza cy'inkoni nka Mose mbona nk'intare mbona imbere n'inyuma mbona amakode mbona urutonde mbona izimana ishaka mbona ubugombe mbona ababombe mbona ijuru ryakaka nabo ncamo Yesu niwe jisho ryanje mahoro ryanje ubutunzi bwanje mukenyuro banje sikiraga ndavuga no mu ndimi ndavuga Alijambo batweresheje ndetse akode umuryango wacu bivuga ko hejuru ndetse n'Imana babasabiye ibyibukiro by'amahirwe tubifurije amahirwe mu rugo rwanyu nukuri turi kumwe namwe ibizoba turi kumwe namwe ababyeyi bacu batweresheje urukundo nitugira tujyana kure n'umunsi n'umwe umwe wabaye twese tuba tubabaye uzotube hafi natwe tuzokuba hafi turakunezerewe cyane umuvukanye wacu uri umukunzi wacu bidashira ubu tubara abavukanye ababyeyi bamwe abasore bamwe banerambere tumunezeze cyane tumuganda cyane twebwe nk'abavukanye nibo turabakunda bose uzobere umubwire mwiza muze mwubake mwese akarereko turabakunda cyane kandi turabanezerewe umugozi mukuru abayobozi b'impuza ikizo bagora muzosenga kuko ababyeyi bacu babitweresheje batubishije ko abo dusenga FAXINE urabakunda kandi muba ibizo bagora tuzobasengera kandi Yesu abagire neza kandi abakundisha benshi cyane neza abavukanye bacu abakozi n'abavukanye bacu abakozi n'abavukanye ba FAXINE arashoboye kuba hano ariko n'abakuru bawe kandi abahaguruka mu cyubahiro cyabo urabona bari bakuru bawe baza bagenzi hariho abandi babiri bari kure fise Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'uru
bitarushe na gato kuva mu ntango kugeza y'amango twahuye na byinshi bikomeretsa umutima ariko muri byose wabanye natwe iyo nibutse ibyo twaciyemwo nandikwa no gutahura utugeze
harashajije kandi harahimbawe. Tugejeje kuronka abashitsi beza, abashitsi b'iteka, turabahaye ikaze hano mu rugo kwa nyakubahwa Muduhezagira. Rero muri kano kanya twagomba tubakire tubaze Imana, ariko imbere y'uko tubaze Imana twagomba tubanze kubakiriza igisabisho kugira ngo tubasabire umusaseredoti w'umukama ubashire mu minwe y'Imana kugira ngo amajambo aza kuvugirwa hano aze kuba meza, ndetse n'ibyo tuza kwihereza abihezagira bityorore kugira ngo tuze kubyihereza bimeze neza. N'abashitsi bavyagiye mwa kino kibanza bazi kwiyumva, kuko tuzaba twaronse umunezero ukwiye ku buryo bw'uko ata kintu na kimwe kiza gukorerwa hano kitazoba kimeze neza. None rero muri kano kanya twagomba dusabe umusaseredoti w'umukama avyatuke icubahiro ciwe kugira ngo asengere abantu bose bari hano, asengere n'ivyo tugomba twihereze, asengere n'amajambo atuvugirwa hano kugira vyose bize kugenda neza. Kandi turaguhaye ikaze kugira ngo izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda n'umuhorane n'umukama Mana yacu, turiko turakurinaza kuko umuvyeyi mwiza, wewe waduhaye imiryango tuvukiramo tugakuriramo, twakurinaza muri runo rugo witeka umushinga ntahe runito, ari kumwe n'aba baryango bamukikije bariko basanganira abashitsi kandi bazanye n'ijambo. Muduhezagire rero inshuti, abanyi n'abagenzi baje kumushigikira, uhezagire bano bashitsi b'iteka baduteye iteka nyine muri runo rugo, kandi mukama uhezagire n'inzimano zose zateguriwe abakwe nyene, zibatembe neza, bakura akanyamuneza, mbere ibyo babaza Imana n'ibyabashika itume bayagana ijambo bafundika, izana akanyamuneza kandi rikundira ubumwe bw'imiryango ibiri. Nurabe mwiza rero abariko batuza Imana, muvyeyi Bikira Mariya guma iruhande yabo, rukanyoni rwakama amaca bongorera yongorere Yezu kugira ngo abandanye gira kumuyakirikana bugarire, hanyuma tubandanye dusasagara duhimba. Tubigize rero tukwizigiye mukama, ni ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda, amen. Yesu tubwire Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Ni by'ukuri kuko uwo ariko atanga amajambo abivuze, abashitsi ntiduhava tuvuga muri za mvugo zari zihikiye ngo nibavuga iyo baje bava n'iyo baca ngo tubazimurure, ntibazimiye na gato bashitse, kuko ujya serugo ari kumwe n'arugo wiwe n'abandi bantu nka 2-3 baraciye muhira ejo bundi atari kera cyane, baza baturamutsa. Noneho baturamukije tuyaga umwanya mutoya, hama turasezerana baratahuka, baca bavuga bati reka hari wundi munsi twifuza yuko tuzokongera tukagarukana kugira ngo duteramane. Ati kandi ho tuzoza turaba, ati tuzoza turengaba nka 2-3 uko ndabibona ko kanashika na 6-8-9. None rero turabahaye ikaze mu bukeye bwabanga, bashike kandi biyumve, nikinabibereka neza, barabona yuko n'abasangwa b'iwacu baje kubakira, barabona yuko nabo nyine bitoye kandi bitoye neza cyane. None rero nyakubahwa serugo waje urongoye izi ntore z'umukama,
reka rero muhave mudutekurire agaseke mwatuzanire ku batari bahari kuri rya sango mu ngeri munabibwire hamwe bandanye ikiyago cabashikanye ngaha mu buke bwaba natwe tubateze yombi tugire Kristo. Nyakubahwa mushinga ntaye Bonito, bashinga ntaye bapfasoni, reka namwe rwaruka abanyamwa n'abakozi b'Imana, tugira amahoro sangwa amahoro y'Imana n'igwirirana ry'igihugu n'imiryango. Muri kano kanya dufise umunezero udasanzwe kuri twebwe kuko mu mumengo nta kintu na kimwe twoshobora kuvuga muri uyu mwanya tutanguye kubashimira cyane ko mumaze kuduha ikaze, mumaze kutwakira kandi mukatwakirana akanyamuneza. Mu by'ukuri igihe twatambaza hajya mu irembo tumaze kubabona ukuntu mushakije n'ukuntu twakiranye akanyamuneza, imitima yacu yanezerewe kandi twaciye tugira ibyizigiro bikomeye no kubw'ijambo biriko riratugenza kuri uyu mugoroba yuko ibintu byose biza kugenda neza. Rero nyakubahwa mushinga ntahe Bigira Bonito, kuko mubivuze ndabashimiye cyane yuko mutabaye nka babandi baba batangura guca hirya no hino bakavuga ngo bariya abantu ntitubazi, ariko mweho mwaturiye koko by'ukuri twaraganiriye kuko mumaze kubivuga. Reka rero nyakubahwa mushinga ntahe kuko wabidusabye dutangure kwidondora twebwe abo turi bo, kugira ngo kumbure nabo bashobora kuba batari bahari kuri wa munsi cyagihe twaza tukaganira mbere tugahava twisoza, ariko dusezeranye yuko igihe kanaka tuzogaruka ari nawe uyu munsi. Reka rero dutangure twidondore kuko mwamaze kubivuga. Twebwe twaje tuva muri iyi ntara nyene, intara ya Gitega, ariko kandi bitandukanye mu makomine. Twebwe twaje tuva muri komine bita komine Nyabihanga, mbere yatwarwa mu ntara ya Mwaro, ariko mu minsi iza kuko tubizi twese duhurikiye hano muri iyi ntara yacu nziza ya Gitega. Hanyuma tukaba tuva ku mutumba wa Gisiki, niho twaje duturuka, ni hafi cyane ya Rubyiroza ku bantu bamaze kuhashika baca bahura. Hanyuma rero nk'uko musanzwe muri twaraganiriye, twebwe twaje cyane turongowe n'umuryango wa Ndayiragije Juvenal, kandi nk'uko mumaze kubisigura ibihe twaraje turaganira, mbere tubabwira ijambo rikomeye, muranatwakira muranatwemerera kujya ico gihe twari dufise umwana. Uyu mwana yari yadusabye ko twoza kumusabira yuko yoza aratembera hano, hanyuma murabitwemerera. Maze kubitwemerera, uyu mwana amaze kuhagendagenda iminsi, yaciye atubwira, asubira akoranya umuryango, aratubwira ati nyabuna ahantu narahakunze, kandi maze kuhakunda narahabonye umugeni, kandi uwo mugeni ndifuza ko muza kumusabira. Twebwe rero ijambo ritugenda kuri uyu mugoroba nyakubahwa mushinga ntahe, sinza guca hirya no hino nk'uko nabo mwabivuze, mu mahave mvuga ngo kumbe twaje gusaba inka ikanamba. Twebwe turiko dusaba inka bihembe, ariko tuje gusaba umugeni, kandi uwo mugeni barumvise ko mumufise, kuko umwana wacu amaze kugendagenda hano, amaze kumwemerera yarabonye umuntu
aramukunda kandi amatwi asumira n'uwo nawe nyene barakundana. Bamaze gukundana rero acarakanagara atubwira ati nyabuna bavyeyi ni mu ntere iryo teka mugende muvugane n'uriya mutama turabe yuko yoduha uwo mugeni. Rero nyakubahwa mushinga ntaye twebwe twaje kubasaba, twaje kugira ngo mudukomorere nk'uko mwatwemereye ca gihe yuko uyo mwana yoza agendagenda hano, eka n'uyu munsi mudutabare muduhereze uwo mugeni, hanyuma natwe duce dukura ubwatsi. Murabona nk'uko twabivuze igihe twaza ubwa mbere twari abantu bakeya cyane, ariko mutwigweje murabona yuko uno munsi twaje turi abantu isinzi. Aho rero nyakubahwa niba tugabira uyu mugeni duce tuva hano turirimba twiterera hejuru dushima dushimagiza ibisigaye tunezeranwe tugira amahoro y'Imana. Rero mushinga ntaye none uriya munsi wewe waje usaba amatembero y'umwana ko tuzobona tukamenya yuko ari umugenzi w'umwana w'iwacu, noneho ukaba ugomba kuvuga uti umugeni ndamujane. Niwumva ko ari amajambo abiri atandukanye gatoya. Reka rero reka tutwemerere kuzosaba, turaje inama n'umuryango wanje, hanyuma uzohave ugende uzane imibindi ikwiye gusaba umugeni hamwe n'inka hamwe n'ibishorezo vyayo, ati n'ibishorezo vyayo n'ibishorezo vyayo apana. Hanyuma uzohavuze rero tukwemerere umugeni nayo guca tumuguha ngo wakira umugeni ngiye ngogenda ujanye urumva yuko bituje kubyamo nawe. Rero subira inyuma witegure wiringure uzane ibisabisho bikwiye, hanyuma tuzohave tuganire ku ijambo rijanye n'umugeni, kuko urumva ko yitanga uyu munsi ejo bundi siko vyari bimeze. Ico ni kiyago gishasha muzanye, ariko ntitukibagayanye turagikengurutse kuko ushaka urukundo ushaka ubumwe nukuri uwo mwegeze ntiyo kuri muri twebwe ibukeye abandi. Hanyuma rero wewe genda uzotondeke ibibindi bikwiye n'inyana zikwiye nziza nziza, hanyuma nyabukeye bazishima tuzoja inama, hanyuma tukuganire tugire Kristo. Tugire Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Reka tubivuge byose kuko byose Imana irabyemera. Yesu nashimwe cyane. Mu by'ukuri nyakubahwa mushinga ntaye ndabashimiye cyane yuko muri kano kanya munyemereye mukavuga muti uko biri kose genda, hanyuma igihe kigeze tuzogutuma ivyo, hanyuma ntitwagutuma ivyo bisabisho tubona yuko ubishoboye kumure tuzokuyumvira iryo jambo usavye turabe yuko rishoboka. Ndabashimiye nyakubahwa mushinga ntaye. Yone muntu soko kuri niwe yakunda kuvuga ngo umusavyi aranoga, nijye naje ndarishimye kandi ndarikengurutse. Erega burya iyo umuntu amaze kukwemerera akakubwira ati genda witegure, hanyuma nitwabona ubishoboye tuzokugabira. Iyo abarundi bavuze bati udahawe umuhango ujya nagabana, nijye naje ndarishimye. Ariko rero nyumviriza mushinga ntaye nyakubahwa, aha mu by'ukuri mbona gutya nakubwiye kandi wabonye twaje twiteguye, twaje turi benshi. Aha rero ukankundira ukanabinyemerera uransabisha, kuko n'uyu munsi nditeguye. Nari nakubwiye nti nzoza, iryo niryo nari narondera. Rero sinadushobora kuza gusaba utansabishije. Kusabishije rero nkundira nyemerere uyu munsi nyene n'ibyakunda ukabinyemerera, nukuri
izo nka eka mbere n'ibiherekezo byazo ndabitanga kuko twarabyiteguriye. Narabikubwiye yuko tugiye kuganira n'umuryango kandi kwigiye kanaka tuzoza kandi tuzoza turi benshi. Rero nyakubahwa nkundira iryo jambo naryo rinyemerere unsabishe hanyuma ibisigaye ndazi yuko utaza kugaya. Tugira amahoro y'Imana. Tugire Kristo. Haleluya. Amen. Tugire Kristo. Ego cyane uyu muntu tumwumvirije neza yaje yakiriye. None ibyo twifuzaga mutama waje wavyegereje byose kuri uyu munsi, ubwo uyiringuye gushika aho kudushimisha abanyabukeye mugasizi ko byo kubona turingaye na cyane kuko tubanza gushima umutima. Reka rero birumvikana yuko waje wakenyeye hanyuma natwe icyo twiyemeje no kukwakira. Reka noneho mbega tubaza, none ko mbona uri kuvugana na jewe n'umuhumure, nawe nkabona uri umutama, ugoma ari naguha umukini, aca baragenda azokurikira uburenganya aciye hero. Ubusabye wamusize Igitega, wamusize Nyabihanga canke byageze gute? Enda rero baza mumuzane tumenye neza koko yuko mwaje mwiteguye kandi abica byumvikana ko mwazana yo kwizigira kwinshi kandi witigiye wumva akunda kukurabika. Nimuzane uwo muri ko murasabira niyaba mwamuzanye mutamuzanye namwe tumusubira inyuma aho muzogarukira zoze mumuzanye abanyabukeye bamurara bamubone babonye bikwiranye n'umwana w'iwacu. Ijambo rikurikira tuzobabwira. Tugire Kristo. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Nyakubahwa mushinga naye uranejeje cyane kuko agenda turangira ati tumbera harya. None rero nyakubahwa mushinga naye kunsabye yuko nawe namukwereka, reka namusaba mwana wanje ntabwo kubyaguruke bakubone hanyuma ututuza amaboko gutya baramutse. Mbere ntukora ibyo gusa urengana gatoyize ngaho imbere, uhagaze ngaho inyuma niho kubona ingo ngaho imbere gatoya, hanyuma bakwitegereze babone yuko n'ubu turiko turasabira ari umusore ageze kandi yuko uyu tuje gusaba azomubungabunga. Rero nyakubahwa turiko turasabira n'urya namubonye, icyo gituma nakubwiye nyakubahwa icyo uza kunsaba cyose ndagikora. Tugira amahoro y'Imana. Reka dusabe abari mu bigega bamuzimane hamwe n'uburyo bari kumwe, haba ibindi tubandanye tuyaga kandi birumvikanaga yuko waje wabyiteguriye natwe cyane twibajije yuko umegereza kugenda gutyo kuko twari twuje kugira ngo tukwakire hanyuma tuyage wongere usubire inyuma. Umunsi w'izina rero uzoca uza kuvuga ijambo rikomeye none ubu wayatondesheje umurongo yose hamwe. Ego turamubonye umwana, turamubonye. Genda rero urondera ibisabisho bikwiranye n'ikarema, hanyuma uce witonda urondere n'ivy'ubunezereza n'ivyirukiro vy'uri n'ahantu ushira ahantu nitwabumva vyose ubishoboye nk'uko tuvyifuza. Ingabirano turayikwemera. Tugire Kristo. Nagomba nsabe abantu twagendanye nimunezero
erega hako bamaze kutwemerera cyambere cyo tubadushimiye umusore bashimongera umusore mu kubabaje hanyuma rero ndakuba umushinga nawe kunyemereye ibyo ni ukuri ndagushimiye kandi ahafise ibyizigiro uti nyabuna reka turabe yuko ibyibukiro byose kubitondeka byaba iby'ubuni n'ahatwa byaba n'ibindi byose bikurikira makanya gatoya gusa hanyuma ndakwereka yuko ko ndi umukristo nzi gusaba ibishabisho byose nzi kubitondeka reka rero nyakubahwa unindire gatoya ntume nanje muri babandi nanje ndongoye bambangukire hanyuma mu kanya gatoya ndabigushikirize kandi ndazi kuza kunezerwa kuko igihe nazaga narabonye ibyo ukunda narabonye ibyo ukunda mutama narabibonye nayo mpamvu atabwoba mfise rero ndagushimiye utenyene gatoya hanyuma ntume abantu banje mu kanya babishikirize nanjye ndabigushikirize Imana nishimye mumfashe dukoma amashi dushimira umushinga ntahe aya mashi nayawe nyakubahwa aya mashi nayawe turagushimiye tugejeje niyo turagushimiye cyane murakoze cyane mujagire nyakubahwa umushinga ntahe mu by'ukuri turagushimiye ko umushinga ntahe w'Imena kandi uzi kugaba natwe rero turanezerewe hari ijambo wongeye ko uravuga uti nyamara uyu munsi ugenda utwaye ditangura ugende uce ku zindi ntambwe zose urongera ko atana kaburungu usimbye haba mu bajejwe intwaro uhace reka mbere no mu bakozi b'Imana uhace nyakubahwa umushinga ntahe reka n'ukuri ntacyo wonsaba nanjye ngo ndakireke kucemera byose nanjye nabyemeye ndagiye kubyitegurira hanyuma mu minsi iza nze ndagutume ko nyabuna ibintu nabitunganije nyaragasa nzanire wa mugeni kandi icyo gihe nzogusaba ushiki wanje nawe uhabone ubone naho uwo mugeni uzomushize nkaba rero ndagushimiye kuri iryo jambo n'ukuri imitima yacu iranezerewe ariko kandi mutama mu by'ukuri batwakiriye neza twagiye dutwenga babonye akanyamuneza kari muri aba bantu ariko harimo umwe yakomye amashi ariko iryinyo ryanze kuboneka yabaye nk'uma yijiriwe aravuga ati none ndabihereraga ntamubonye n'imiburi buri ngo mvume nshirako n'ikimenyetso kugira ngo ejo ntibazabe banguriza nyakubahwa mutama ko wabaye mwiza bamuzima n'ubu naho nyene unkundire nakujya nanjye ndabakundiye nkayemera yuko ngiye kwitegura dukundire uyu mugeni twaje gusaba utwemerere aze n'ukuri aturamukiriza umwana kandi si ibyo gusa natwebwe abatama harimo bamwe batamuzi
natwe tumubone aturamutse hanyuma kugira ngo nawe tuzoba turiko turarengana. Hari bamwe muri twebwe bazoba bariko bararengana bavuge bati uriya ni wacu twaramugabiwe. Mu ndero yo nyakubahwa mushinga ntahe niryo jambo naginye ngo urishikireko ibisigaye iminezero yacu twese yuzuzwe n'uriya nawe nyene atangure kumwenyagura tugira amahoro y'Imana. Tugiye Kristo kandi iryo jambo rya Kristo turivuga kenshi kuko ntituridera niryo buzima. Nicyo gituma tuguma turigaruka ko ku munota n'ubundi ndahava ndarisubiramo. Reka rero umushinga ntawe twayaze byinshi kandi turabyumvikanako. Ico ntiduhava tunanirwa kucumvikanako. Ariko rero yari yakorobeje kurondera ubwatsi bw'ibitungwa, reka dutume umusaza we asimba barabi asanga atuye umuganda wawe ubushikanye, hanyuma acaza aramutse ubundi mwana tunarabe ko baheha, hanyuma ingezi yasanga tukegeza. umukunzi wawe ubone ko udacanganiye.
wacu twebwe abavukanyi ba FAXINE uw'Imana turakwakiriye cyane rwose wisange mu muryango wacu n'abavukanyi bacu ababyeyi bacu n'aburya urabazi hari ijambo batweresheje ndetse akode y'umuryango wacu rivuga ko hejuru ya byose n'Imana basabiye ibyibukiro by'amahirwe tubifurije amahirwe mu rugo rwanyu ni ukuri turi kumwe namwe ibizoba turi kumwe namwe ababyeyi bacu batwesheje urukundo nitugira tujyana kure n'umunsi n'umwe umwe ababaye twese tuba tubabaye uzotube hafi natwe tuzokuba hafi turakunezerewe cyane umuvukanyi wacu uri umukunzi wacu iyo bidashira ubu tubara abavukanyi ababyeyi bamwe abasore bamwe banera ibintu munezeze cyane tumugana tukunda cyane twebwe nk'abavukanyi rero turabakunda bose uzobere umubere mwiza muze mwubake mwese akarere turabakunda cyane kandi turabanezerewe umugozi w'urukundo abayobozi baduhuza ikizobagora muzosenga Imana kuko ababyeyi bacu babitweresheje batubishije kwabo dusenga FAXINE urabakunda kandi mwubaha ibizobagora tuzobasengera kandi Yesu abagire neza kandi abakundisha benshi cyane neza abavukanyi bacu aba bose ni abavukanyi bacu aba bose ni abavukanyi ba FAXINE hashoboye kuba hano hantu hariho n'abakuru bawe hariya bahaguruka mu cyubahiro cyabo urabona babiri bakuru bawe uzobanira abagenzi hariho abandi babiri bari kure batari hafi nabo uzobabona tuzobakwereka uzobagire umugenzi nk'abakuru bawe uzoshobora uzobabona hose ni nk'abavukanyi natwe nk'abavukanyi bacu kandi turabakunda nabo turakunezerewe kaze mu muryango wacu kugeza ibizi bayo uruyenzi nazarore
nakiri mumva yarazutse ni muzima fise Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magaze mutsinzi yewe didigimvya pe yaraciye inzira ejo ni hazima singifise ubwoba Yesu ariho yarasutse ni muzima shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ntuze ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ubu mbona byose vise Holy Ghost vise ijambo mu kibanza c'inkoni nka Mose mbona nk'intare mbona imbere n'inyuma mbona amakode mbona urutonde mbona izimana ishakashaka mbona ubugombe mbona ababombe mbona ijuru ryakaka ntabwo ncamo Yesu niwe jisho ryanje mahoro ryanje ukunzi bwanje mukenyuro banje sikiragi ndavuga no mu ndimi ndavuga visuguntu ntavuga ni nka Yesu ndayaruka ya naho vyova oya simpagarika kubona n'umwanya mutoya n'umwana w'Imana Imana imwita ko ari Imana n'umwana w'umwami n'umwana w'Imana Imana imwita ko ari Imana n'umwana w'umwami bwami ayo ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ntuze ndabona shahu ndabona ubuho ndabona
sukubona gusa mfise amatwi ndumva numva mpemu numva uwera numva ibitumvikana numva indimi z'imidiri nkabarurangiranwa saburagwa yakiri mutoya yorenganywa yo kubita ibyiwe bikanegurwa yo natuka turubikwa ibyiwe bikanibwa twarakuze nanone turabona mbona ubugome mbona urutonde mbona izimana ishakashaka mbona ubugome mbona urutonde mbona ijuru ryakaka reka byaramaze gushira igiti cegese ico ntaco co tugira bwa bubasha bwamukoresha arazuka uri muri twe kandi ntibizonahinduka ubuho ndabona cane birenze kuva ku mushaha urabona gusumba amaso kandi mfise indoto zicikukuri ndi maso ndabona shahu ndabona ubuho ndabona ntuze ndabona